Numunezero gusubira kubona namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro canyu ikiganiro c'intahe. Ikiganiro c'intahe ni ikiganiro aho turabira hamwe ivyo umwami Yesu yakoze, ivyo ariko arakora mu buzima bw'abamwizeye, mu buzima bw'abamweme kugira ngo ababere umwami n'umukiza ubuzima bwabo. Uno munsi nkuko tumaze imisi tubibabwira tufise intahe y'umuntu. Umuntu Yesu yamukuye ahantu habi gose nkuko benshi muri mwebwe mudukurikira, benshi mu bamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza bafise intahe zivuga ivyo Yesu yabakoreye, zikavuga Yesu mbega yagukuye hehe, mbega nibiki bituma uno munsi umushima, mbega ufise ivyizigiro biyihe inyuma ya buno buzima. Tudatevye reka tumwakire, ni Ndacayisaba Salomo. Ndacayisaba Salomo, turaguhaye ikaze muri studio za televiziyo Heritage no mu kiganiro c'intahe. Murakoze cyane na jewe ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe mwese. Murakomeye. Turaho. No musimbega mwaje muva hehe? Muba hehe Salomo? Mba mu Kirundo. Ego hajya nyene kuri centre. Niho mba mu ntara ya Kirundo. Ego. Mwumvise dufise umutumire adasanzwe abana kure yigoye yaje kuducingira intahe ivyo Yesu yamukoreye. Ivyo bintu rero vyatumye mudashobora kubihora, mbega ivyo bintu nibiki? Yesu yabakuye hehe? Kera mwari bande? Salomo ninde? Ego murakoze cyane, nivyo Yesu turamuvuga kuko dufise vyinshi yadukoreye kandi vyiza. Tunezerwa mu mutima iyo turimo turumva twovuga ivyo yakoze. Hari ukuntu uhura n'umuntu agahindura ibintu kuri wewe ukumva ntiwovyigumizamo. Yesu uwo mwumva je yankuye kure, yampaye agakiza ku buntu, yongera arambatura. Ubu uwo ndiwe ni ukuvuga narahinduriwe amazina. Ego navuye kure rero jewe Salomo mwumva. Ntabwo nagize amahirwe yo gukurana n'abavyeyi. Abavyeyi banje bapfuye nkiri umwana mutoyi gose. Ariko ncangira amahirwe canakira Yesu. Ariko naraciye no mu buzima bwa kimayibobo kubera amaze kubura abavyeyi, vyabaye ngombwa yuko mba mayibobo. Kandi mba mayibobo mu gihe bitari vyoroshe kuko mama yari yapfuye hariho umwana asize ari kwibere n'uwundi umucuko, kandi utwo twana twasa ntudukurikirana hafi na hafi. Bica bisaba rero yuko abari bahari mu muryango basa nk'abatwirukana ku mvo zo kugira ngo amatongo bayagumane bonyene. Kuko natwe twari abana bato tutari dufise kivugira, turangara nja mu muji, ari uwo muji nyene wa Kirundo. Na kakandi mama yapfa kari kwibere nagatwara mu mugongo. Kakandi nako kagacuko nkagafata ukuboko. Nkayerera nyene mu gisagara nyene, ntayerera kuko ndabikunze, mugabo nyerera kugira ngo wangana gute? Nari muto cyane kuko ndibuka ko nari mfise imyaka 14. 14 ntiyari bwakwire neza, yari 13 gutyo. Nkaheka ko gakobwa kagacuko, oya nkaheka ko mama yapfuye kari kwibera, kandi nako nkagafata ukuboko. Twazunguruka mu gisagara, nta wari kumbarira ngo ampakazi nkore kugira ngo ndonke ikitunga abo bana, kuko ntivyari gukunda. Nanje nari umwana, noneho nabo bandi ndumva ko naba ndabafise, ahubwo nkatungwa no gusega. Nkasega atari uko biryoheye umutima wanje, mugabo kugira ngo ndabe ko batoyi banje bobaho ubuzima bugakomeza kubaho. Rero jewe Yesu ndamuvuga kuko ni vyinshi namubonye ko. Niho rero nagiye kugira amahirwe muri ivyo bihe, niho nakiririyemo Yesu. Wakiriye Yesu uri umwana wo mwibarabara? Ndi umwana wo mwibarabara. Antwita nashaka kumva ico gihe urumva wagenda gusega ufise n'abatonyi ba warara mwibarabara? Egome cyane, mwibarabara mwikanevu n'ababana naba narose ibikarato tugasasa, akaba arivyo turyamamo. Kuko ndibuka ko hariho n'igihe n'imvura yashobora kugwa ikagwa, mugabo kubera inzara twirigwanye tukagira itiro, sinzi kuno no rivuga itiro nyene ushobora kuba wumva ibi mugabo atatubaraga wogira. Ya mvura nyene imivo canke indirima bikatu sanga hahandi nyene tukaza kwisanga ntubu tugeze nka hariya indirima yadutwaye, kuko yaje imvura tuyumva
mugabo nta mbaraga dufise kubera inzara kugira ngo tuve naho hantu tukisanga nk'ari ivyo biziba tukabinwa mugabo Yesu ubwo buzima bwose arabundindiramo nababandi muvukana nababandi tuvukana bose barahari. amen. Wavuye rero wakiriye Yesu umwami n'umukiza uri muri ivyo bihe gute? Kuntu byavuye bigenda nakiriye Yesu ndi muri ivyo bihe burya hari ukuntu nyene ngwirizobu imbuto ntiribungwa nubwo vyogenda gute Imana yakugeneye kubaho urabaho nyene. Nagiye rero kwakira Yesu umwami n'umukiza hariho umuntu yakunda kungirira imbabazi keshi. Uwo mumere twanahurira no mu gisagara akampa amafaranga 200 yaba ari meshi yabakoze igikorwa kirekire gose Imana imuhumugisha nawe ahari. Burya rero ndamubaza oya twarahuye kwanza arambara ngo agiye gusenga ndamaza musengera he harahandangira nca rero je muri jewe mvuga ati mu mutima niyumvira ati uko biri kose uyu muntu angiriye imbabazi kuno hari ahantu ambari yasengera ubanza abantu basengera bose bafise umutima mwiza nkuko nawe afitiye impuhwe. Burya rero nca nigira inama uko twatwana uwo munsi nza kuzunguruka nca handi yandangira kuri rwa rusengero kumbe naringiye kwakira Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Ngeze nyene impande y'ibarabara numva nyene no kwinjira nasanze ninjiye mugabo kwinjira kwanje nca numva sinugurutse kwinjirana na twatwana kamwe mu mugonga kandi mu ntoke. Ndibuka ko naciye ndadufata twatwana canda dutereka impande y'ikanevu hirya y'urusengero jewe nja kwinjira je nyene kuko nari numva umenga baraza guhava banseka ca ndinjira sinababwira ivyakurikiye mugabo je ndibuka neza ko naciye bahamagaye abihana ndibagiye ko natwana dutaye mwibarabara ni je wa mbere nageze kuri altari banyakiriza Yesu umwami n'umukiza. Naratinye na wa muntu rero kuko yari afise ibikorwa jejwe mu rusengero yarahuze mu bikorwa mu rusago ntiyabashije kumenya ivyabaye ko je naje gusenga nakiri Yesu nk'umwami n'umukiza. Burya vyabaye ngombwa rero ko dusohotse ntora twatwana mugabo gukanya ntangura kumva umunezero w'Imana. Amen. Ntangura kumva ubuzima buhindutse ntibwahindutse ngo nuko ngo ako kanya twahise turonka ico turya gukanya bwahindutse muri jewe. Bwahindutse muri jewe ibibazo byarakomeje wanashaka mugabo ibibazo vyaje bisanga umutima mushasha muri jewe vyarazi ibibazo mugabo nkumva umutima ni mushasha nkumva afise ivyizigiro niho natanguye kumva ijwi ry'Imana ati humura mwana wanje nzokugirira neza humura nzohindura ubuzima tukusiko bizohora nama afise ishaka muri jewe cuko nzobona abo batoyi banje bahinduriwe amateka kandi ubu tuvugana Yesu yarahinduye amateka yaba no kuri jewe yaba no kuri abo batoyi banje kuko ndibuka ko ako mama yapfuye kari kwibere ubu tuvugana ni ngabo y'igihugu. Uwo nawe naheka mu mugongo n'umukobwa ubu n'umumama harubatse urugo mu muji wa Kirundo afise abana 3. Urumva ko Imana yabigenje neza. Rero Yesu mvugana ukuri naramubonye sinzi kuntu no bisobanura mugabo jewe naramubonye kuko yarambereye umuvyeyi ambera inshuti ambera mbega sinzi kuntu no muvuga arahindura rero ibi. Yego dusubira inyuma gato y'Salomo tubwire ico gihe muja kwa Yesu umwami n'umukiza mubibaza kumwe mufise imyaka ingana? Ico gihe bari maze igihe kingana kimuba mwibarabara? Twari ico gihe nari maze ego ubuzima bwa kimayibo turara mwibarabara ndibuka hari haheze ikiringo kingana n'amezi 7 n'amezi 7 amezi 7 murara mwibarabara. Ego babana muri kumwe turi kumwe ntashobora kubareka ngo nje gusaba basi n'akazi kabayabaye no shobora kuko navuga ati none ndabasize ndaca njahe biraca bigenda gute ko hariho n'igihe twanasaba tukabura
mugabo rero burya kera muri iyo myaka iheze abantu barajya bagasigaza bagata. Ndibuka ko twaje no kucavu tukaronka ivyo turya, ugasanga nk'abantu bariye ubugari babusigaje babutaye, tukagwana n'isazi. Ego bijyoranye n'isazi zariye ko zononye ugakeba. Nagendana akantu gasa nk'akantu k'akabati, akantu k'akabati womenga nakabugita, nkakeba ko bwa bugari ibisazi vyariye nkabuta, bwa bundi rero indani butarononekara gose. Nk'abana tukaja ahantu kw'ibombo rusange, ivomo rusange, tukanwa amazi, ubuzima bugakomeza. Mugabo maze kwakira Kristo niho natanguye kugendana ijwi ry'Imana, nkumva umuntu ambarira gusa sindamusobanuke kigwe. Baje abakozi Imana barambara ati ni Imana bugi birimo irakuganiriza, ati nzokugirira neza, wihangana ubuzima urimo siko buzohora. Niho rero Imana yahavuye impana ingabire yo kuririmba. Ndi umuririmbyi, irampa ingabire yo kuririmba, ndafise indirimbo zishe maze gusohora zibona n'izindi zitabona, kandi ukurikiranye indirimbo zanje niyo noba ntashinze ntaho uca untora uwo ndiwe. Uca untora uwo aho Yesu yankuye, uca genda uhumva. Amen. Ego aho rero mwambajije ati mbega none nari mfise imyaka ingahe? Ico gihe nakira Kristo umwami n'umukiza nari mfise imyaka 14 muri ivyo bihe. Ndibuka narimo ahubwo narimo ndayirenza, hari muri 15 gutyo. Ego kuva ufise imyaka 15 rero wakiriye Yesu umwami n'umukiza, wasubiye kubaho ubuzima bwo mwibarabara nk'igihe kingana gute? Nakiriye Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwanje ntabwo vyakomeje. Nahavuye nca ndonka umumama yaritavye Imana nawe ego ihezagiye umuryango wiwe ugihari. Uwo mumama ngirira imbabazi, aca ntiyari umukristo wanashaka, yarasenga mugabo bitarimwo gose, aca nyumvira imbabazi arambara ati rero wewe mpabo bana ndabarere, mugabo kubera ataco baje gukora uzoza ubacunguza ibidozi 3 z'amazi. No kuvuga ko uwo mumama naratonda yo buri munsi nkavoma ibidozi 3 z'amazi zicungura babandi batoyi banje. Arabanderera mugabo aza kwimuka ava muri iyo ntara, bico bisaba ko abansubije aca bansubiza nanje muri iyo misi. Ihezagire cyane uyu muvyeyi nawe yaciye anyumvira ko acarandera. Muri ico gihe yari umupastori, yararongoye rwa rusengero nakiriramwo Kristo umwami n'umukiza. Amen. Aca yumva amakuru yanje bimutera akagongwe, mwemu yararamumurikira, bacarantora ankura muri bwa buzima, njanja kuba mu kigo cirerero yarafise. Aca nshira no mw'ishure, nize nkuze. Ego ntivyanyoroheye kugira ngo bikunde amashuri ndayarangize, ariko aho nageze hose ndabishimira Imana. Kumbe wosanga Imana yari yabigize kugira ngo bikunde ko nandika indirimbo, canke bikunde yuko Imana koko yari yarambariye ko izongeza kure. Ninaja muri Kenya soma icapa, ati icapa kigera hana. Ninaja ngahe Bujumbura soma icapa, kuko nkuko Kristo nyene yari yambariye ati nzokugeza kure. Aramaze kubikora, ndashobora kwakira ubutumire bwo mu bijanye n'ivuga butumwa ryo kuririmba, nkaja muri Kenya, nkaja Uganda, nkaja Tanzania. Aho hose ndamaze kwitaba ubutumire bwaho. Ivyo byose ndabikesha Kristo. Nukuri nta mwana yabaye mayibobo ivyo yobigerako, ni Yesu gusa, n'ubuntu gusa. Iyo umwizeye rero ntacarakora. Abizera Yesu, abizera umwami Yesu ngo ntibazigera bamaramara. Ivyo warabibonye, warabibonesheje amaso yawe. Uno munsi rero turashaka kumva urukundo Salomo akunda Yesu. Salomo, urakunda Yesu? Cyane sinzi n'ukuntu no bivuga. Ndamukunda kuko yambereye uw'igiciro mu bintu byose nigeze kubona. Na n'ubu mba numva ko kubaho gusa ntamufise egare gupfa. Egare gupfa.
nukuvuga jewe rero Yesu ndamukunda cyane kuko yarahinduye ubuzima bwanje, yarangiza uwo ndiwe. Salomo nubu avugwa na je uri muramvuga naka kanya kuko Yesu andimo, yataba ndimwo nukuri ntibyakunda. Rero nukuvuga sinzi kuno novuga Yesu kuko yarampinduriye amateka, yarahinduye ubuzima bwanje, yarangiza uwo ndiwe. Sinzi n'abana banje fise mpora ndababwira ati bana ni Yesu, ntimubone papa ngo muvuge ngo papa Salomo, oya nimubone Yesu ari muri Salomo kuko jewe yataba Yesu simba mpari, nimva yanje bayarameze ko ivyatsi kumwe babivuga. Yego sinzi rero urukundo ndamukunda, sinzi kuno no rugaragariza abantu, urumva nyene rurimwo rukwiye uburyo ntona bivuga ndabimare. N'umusi wohera mvuga ku rukundo nkunda Yesu. Amen. Urukundo rw'Imana ntaho ruvuga naco rukwigwamwo, ntaho tworugeza mu kuruvuga, no muri rimwe byabimvye neza. Mbega urukundo rw'Imana naho bufata naho bufata ibiyaga tukandika, mbega twoshobora kuvuga ivyo Imana yakoze ntavyo twoshobora. No munsi rero twashaka kubaza Salomo, mbega Salomo uwo Yesu tubwira, uwo Yesu yakugiriye neza, uwo Yesu yaguhinduriye ubuzima, ahindura ubuzima bwo mu buryo bw'umubiri, ahindura bwo mu buryo bw'impemu. Uno munsi uranezerewe ku bwa Yesu. Nibihe bindi vyizigira ufise? Ivyizigiro ufise Salomo nibihe bidafatiye ku vy'umuntu yobonesha amaso? Yego. Ivyizigiro bindi. Ivyizigiro mfise nuko nagabiwe ingabire y'ubugingo budashira. Amen. Kuzobona Kristo. Igihe azozira. Bishika inzambi ikavuga, bishika nkatahuka, nuko nizigiye ko nzobana na Yesu muri vya vyiza yategura, tukabonana amaso mu yandi. Naragabiwe ingabire y'ubugingo budashira. Icyo rero nibyo byizigiro mfise, kandi ibyo kuba ndabifise. Salomo uwarimwe aravuga ngo Yesu yaramugiriye neza. Niyo nohura n'utubazo dutandukanye muri no si murabizi utubazo turahaba, ariko ndafise ivyizigiro ko nzobonana na Kristo, tukarabana amaso mu yandi. Ivyo rero ndabifise ivyo vyizigiro, kandi birakwiye muri jewe. Amen. Yego. Nashaka mu gusozera kino kiganiro cacu ndagisozera n'ikibazo kivuga ngo Salomo niyabona Yesu. Salomo baza kuzokora iki? Numva umenga ivyo nzokora ni byinshi. Numva umenga ni byinshi. Nzomubwira iki uwo Yesu? Kujya uhuye n'umuntu kuri nosi, umuntu ukunda, hari ibintu mukorera, hari uko umubwira, hari ingene umufata, turashaka kumva ni wahura na Yesu. Uwo Yesu ariko aratwumviriza twicaye hano hantu. Rero shaka kumva natwe tuvuge duti mbega Salomo yibaza kazokora iki? Icyo gihe duhuye numva umenga bizohava bindenga mpave nkora amosozi y'ivyishimo. Amen. Numva umenga bizondenga kuko numva umenga numubwira vyinshi, ntamubaza mbega ni igice catumye untoranya mu muryango wanje, ukankuramwo hahandi nyene narindi, ukankuramwo. Sinzi nyene, reka tube turabiretse. Ntave nawe anyumvira ibintu turetse ko abizi nyene. Burya nibyo nzovuga arabizi kuko ngo araba ivyinyegeje no mu mitima yacu. Muga biconze ico igihe tuzohura nawe arabizi nyene kuntu bizogenda. Yego. Ni surprise. Ni surprise kabisa. Nawe we ntuvyumva ivyo uzokora. Nanje sindavyumva. Icyo gihe nibaza ko mwemu yera azomurikira neza. Ariko Yesu arabizi. Arabizi gose, arabizi cyane. Arazi ivyo twiyumvira ngo tutararemwa mu ndanza ba mama, yarazi ivyacu. Kandi uwo niwe Yesu twizeye. Uwo niwe wazi ivyacu byose. Kandi ni nawe yatubwiye ngo abarusha n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Donc nakintu kimwe cyo kuri nose cyo tuma tumuvako. Kuko iyo turushe yaratwemereka turuhura. Iyo tuzazaniwe yaratubwiye ngo nimuze ndabereka inzira mufata. Uwo niwe Yesu tuvuga. Uwo niwe Salomo ariko ashingira intahe. Salomo cagihe yari mwibarabara afise abana babiri, behera tikazo wari no mose
wapi. Mbega Salomo ujye munsi agiye gusega mu isengero yarazi yuko ahakuri ingabire y'ubwo budashira. Wapi wari uzi ko baje kuguha umukate? Oya nabaye nka kumwe kwa Petero kumwe Petero na Yohana bahura na cyaki rema burya bajya bamusaba n'ukuri ntabwo bahuye yumva ko hari ikintu cy'agaciro nka kijya cyaciye gikoregwa kimukorekerako yari yiteze yaravuye ati aba bantu bambaye ikoti baraberewe shaka inoti. Mugabo rero Yesu rero niyo surprise akorera abantu bose. Icuba witeze agukubira ko inshuro nyinshi akaguha ikikumara inyota ya bya bindi byose wakagize mu buzima bwawe. Amen. Yego. Urakoze cyane. Murakoze na. Imana iguhezagire. Imana ikugumiriza iyo ngabire y'ubwo budashira. Niwo munezero dufise. Nta bindi byishimo. Nta bindi byizigiro dufise muri nosi kuko byino muri nosi byo pararangana vyomera nabi byo hagarara mugabo dufise Yesu tuguma twibura mu nkomezisha tuguma tufise ibyo byizigiro byuko tuzomubona n'igihe twababazwa mu mubiri n'igihe n'ubunyane n'igihe byabindi byose bica bihinduka bigasura bikavurungana umuvuga ati Yesu ndamuzi. Yego. Ubwo Yesu tuvuga si igishushanyo. Si ikintu kitavuga, si ikintu kidakora. Aragaragara. Uramukora kora ukamwumva. Yego. Ijambo nyone rivuga ngo niba mwokora kora ngo mukanyumva turamwumva. Yego. Turamwumva, turamugendana nawe, aratubwira, aratuyagisha. Yakuyagishije ukiri muto noneho wewe sindana ndabikubwira ariko ku bantu bose bako baradukurikira twashaka kuvuga ko Yesu agira neza. Yesu agira neza ntatanga imikate gusa. Numvise Salomo yarakeneye umukate, yarakeneye amafaranga, yarakeneye umuntu amubwira ngingo ndagutunge, yarakeneye umuntu amubwira ngingo ndaguhindurira ubuzima bwo mu buryo bw'umubiri ariko yinjiye mu rusengero mwumvise ico yaronse amahoro n'umunezero. Ngo turondere ubwami bw'Imana imbere ya vyose ibisigaye azobiduha nk'inyongera. Salomo turagushimiye gose. Murakoze cyane nawe yawe wakoze kuva mu kirundo wigoye kuza kudushingira ntahe muri HTV umwami Yesu aguhezagire. Yesu namwe baho umugisha kunyiyumvirako naciye binezeye umutima wanjye. Amen. Imana iguha umugisha gose ikuzigame izigamaho gakiza no munezero gakiza ufise muri wewe kugire neza n'umuryango wawe uze mu mubono we Yesu. Murakoze cyane. Uwo Yesu mwije kuvuga muze mu mubone. Egome. Imana ibahezagire. Murakoze. Mwakoze namwe mwese bakunze ibiganiro bya HTV mwako mukurikira no ntahe turabashimiye gose kandi nta kindi kintu twobifuriza na mwebwe umuntu uri kurondera umukate hari ikiganza c'Imana kidatanga imikate gusa kiratanga n'ubugingo budashira kandi ntaco vyomara ngo umuntu abayeho muri nosi imyaka 100 ngariko untaronka ubugingo budashira mbega vyo tumarira iki mbega hamwe twotunga tugatunganirwa tukaronka amamiliyoni n'amamiliyaridi tukaba tunzi rurangiranwa tudafise Yesu vyo tumarira iki umuntu wese uri kuradukurikira turaguhamagarira kwakira mwami Yesu turaguhamagarira kumva yuko Yesu ni wakeneye mu buzima bwacu urashobora kubukirijwe urashobora kubutarakizwa urashobora kubukirijwe mugabo uri kusaba imikate uri kuvuga ngo mpa mikate Imana mana ya mafaranga ariko tubanze dushimira Imana kuvyo yaduhaye ivyo yaduhaye by'ubugingo budashira n'umunezero kubona tuzoja mu ijoro n'igihe cyose twabarizwa muri no mubiri tuba twizigiye ko tuzobona Yesu tuba twizigiye ko Yesu azotumarira imibabaro n'akagahinda twagiriye muri nosi kandi ko kwa Yesu tuzobaho ibihe bidashira. Mwakoze ubuntu bw'Imana bugwire mu ngo zanyu no mu miryango yanyu umwami Yesu abahezagire.